Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongera tubatasha aho muri hose, tubaha ikaze kuri TSM. Aho muri hose umwami Imana abane namwe, imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga za mpwemu yera zibane namwe. Haleluya. Tubazaniye umutsima w'ubugingo uri muri Yohana 1:1-3, havuga uku ngo mu ntango jambo yariho, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu ntango, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Ngo ibintu byose byaremwe na jambo. Ngo ibintu byose biriho, ibintu byose bihumeka, yaba ibiti bifise oxygen, ngo byaremwe na jambo. Haleluya. Iyo umuntu aremye ikintu, arema ikintu gifise indangagaciro canke imico kama nk'iyo afise. Iyo umuntu akoze umuduga, akora umuduga afise intumbero y'icyo uzomumarira. Iyo umuntu yubatse inzu, yubaka inzu ifise indangagaciro canke ifise akamaro ku buzima bwiwe. Haleluya. Ngo natwe twaremwe na jambo, ngo kandi ngo jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi uwo jambo nyene ngo yari Imana, ngo niwe yaturemye, ngo niwe yaremye byose. Haleluya. Ngo ibintu byose byaremwe ibitakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ndashima Imana kubona tutaremwe n'abantu, cyangwa tutariho kubwa abana b'abantu, cyangwa tutariho kubwa bagenzi bacu, kuko yaba twaremwe n'abantu twogize ikingorane, twocumuye canke twakoze ikosa, ugasanga baduciye inyuma, bagiye kuturega ku Mana kugira ngo Imana idukureho. Ariko ndashimira Imana yuko atamwana w'umuntu, atakuzimu, atadayimoni, atabarozi, atabapfumu badufise kububasha. Haleluya. Kuko udufise kububasha ni waturemye, udufise ko knowledge na power ni umuntu yaturemye. Ni nayo mpamvu rero nta muntu akwiye kukugaya, kuko waremwe na jambo. Nta mwana w'umuntu ari jambo. Haleluya. Kandi twumvise yuko ngo uwo jambo niwe Mana. Mu yandi majambo, nta wundi muntu agufise ko ububasha atari uwo jambo. Haleluya. Nico gituma rero ku bantu batarakomera, just one question, ku bantu batarakomera mu gakiza, mbega uwo jambo ninde? Uwo jambo yahoranye n'Imana ninde? Hari jambo muri Matayo 24:5 havuga uko ngo heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mu yandi majambo ngo isi n'ijuru bizovaho, nukuvuga ngo bizokugwaho, ngo ariko amajambo yanje canke ijambo ryanje ngo ntirizokugwaho. Ngo kandi ngo uwunyizera wese, ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko nukuvuga ngo nk'iko ibyanditswe ibi bivuga. Ayo n'amajambo dusanga muri Yohana 7:8. Ngo kandi ngo therefore ngo everyone who hears these words of mine ngo and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ngo muyandi majambo, ngo wumva majambo wese, ngo kandi ngo yiwanje ngo akayakwirikiza, ngo ameze nk'umuntu ngo afise ubwenge, ngo yubatse ngo inzu yiwe ngo ku rutare. Haleluya. Reka tuganire ku biremwa byose bitandukanye, tuzi ibyo babyararemwe ngaha kwese. Turavuga ku bikoko, turavuga ku bitungwa n'ibintu nakaba bifadika cyangwa abantu baremwe, turabe bihwaniye n'ubujambo. So ku kibazo kwa tubajije, ubujambo ni Yesu Kristo. Niwe jambo, niwe avuga bikaba, niwe ategeka bigakomera, niwe gufise ko bubasha. Ni nayo mpamvu mukundwa ugomba wo mwemera, ugomba wo mukurikira, kuko mu by'ukuri hazogera igihe uzahagarara imbere yiwe. Iyo tugiye mu ntama, dusanga Yesu Kristo ari umwagazi w'intama, ngo yagiye ku musaraba ategeje cyane nk'intama. Yari atekereje ngo kugira ngo jewe nawe ducungurwe. Iyo tugiye mu bikoko, dusanga ngo ari ngo gana ngo nk'intambwe. Revelation 5:5.
dusanga Yesu ngo agenyo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, ngo yanesheje ikuzimu. Haleluya, ano hanyohera cyane, ngo yanesheje ikuzimu akoresheje characteristics z'intambwe zo gushira amanga, z'ubutwari, z'Imana, z'umwami. Mu yandi majambo, mu ishyamba ryose iyi ntambwe irengutse, iyi ntambwe iserutse, ibikoko byose biratuza. Amina. Amaze gushika ikuzimu, iby'ikuzimu byose byaratuje. Haleluya, iby'ikuzimu byose byaratetemeye. Why? Kuko ni umwami w'abami. Intambwe ntabwo ari igikoko giciruka cyane kurusha ibindi. Intambwe ntabwo ari igikoko gihambaye kurusha ibindi. Intambwe ntabwo ari igikoko kibyibushe kurusha ibindi. Uyihagarikije hamwe n'inzovu, nibaza yuko intambwe yoba ntoya. Ngo ariko intambwe iyo ihagaze, iyo ivuze, iyo iyisemereye, haleluya, ngo ibikoko byose biramenya yuko umwami w'ishyamba yashitse. Ubwo nuvuga Yesu Kristo ngo nawe ngo numwe ngo mu ntambwe ngo yo mu muryango wa Yuda. Ngo aho nyine muri Revelation 5:5 ngo tuhasanga ngo ajyanwa n'igiti, ngo n'umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yanesheje, ngo azingurure igitabo, ngo amene ngo n'ibikimatanije ndwi. Ahantu muri Revelation tugiye muri highways, mu nzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujanye. Tugiye ku mutsima, niwe mutsima amara inzara. Uyu mwanya wumvise no ijambo, wumve inzara iheze in the name of Jesus. Iyi nzara tuvuga ni inzara y'ijambo ry'Imana. Aha ni muri Yohana 6:5. Ngo niwe mazi amara inyota, amazi y'ubugingo. Haleluya. Mu yandi majambo, iyo umunyoye ko wumva inyota iheze. Ngo niwe mucyo, ngo n'umucyo wakira bisi, ngo umukurikira wese ngo ntazozimira. Ntushobora kuzimira uri kumwe na GPS, ntushobora gutsitara ku murango. Yohana 8:12. Haleluya. Mu yandi majambo, hari ibintu bitatu abana b'abantu twipfuza kandi dukenera cyane kandi tuneza ko iyo tubifise. Icya mbere ni famous, money and honor. Mani majambo, mu gihe umuntu amenyekana afise amahera n'icyubahiro, yumva umenga yuko ariwe aganza. Ariko kandi hari ibindi bintu bitatu bitera ubwoba umwana w'umuntu, kandi gomba buhambaye gute iyo kimwe bigushikiye. Mu yandi majambo, umuntu arakubura aho yakubonye, yaba uri umuntu ahambaye. Icya mbere ni inzara, icya kabiri ni indwara, icya kabiri ni ugupfa. Umwana w'umuntu atinya bino bintu bitatu. Gomba burinde mugura atinya inzara, ugomba burinde mugura atinya kugwara. Niyo mpamvu ni coronavirus bose bakwatetemera. Ugomba burinde utinya gupfa. Ariko ibi ni ibintu bitatu bitatera ubwoba ubu Yesu Kristo, kuko yanesheje urupfu. Haleluya. Ni nta mpamvu uno munsi mpagaze ndamuvuga neza, mvuga yuko ari umwami w'abami. Nawe kandi mvuga ati ashobora kugukiza no gushaka ku yindi level. Ntibisigura ngo niwa mwaka ntuzogira ibigeragezo, ariko kandi ikibazo, mbega uri mu bigeragezo, uri kumwe nande mu bigeragezo? Ninde uhicyubahiro? Ninde utakambira? Ninde uhamagara mu bigeragezo byawe? Haleluya. Mu yandi majambo, umugenzi wawe yo guhemukira, umukunzi wawe yo guhemukira, ujya muntu wa hafi yo guhemukira, ariko Yesu ntahemuka. Niyo mpamvu ndaguhaye ikaze mwene data, kugira ntuzopfe rubi, wakire Yesu Kristo arakugirira neza. Bible iravuga ngo ntimuze mutinya bice mubiri badashobora kwica ubugingo, ngo cyane cyane mutinya ushobora guhonereza ubugingo no mubiri muri Gihana. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kubona mwadukurikiye. Amen, amen, amen. Uwiteka abane namwe. God bless you for following us at TSM. May the Lord lift you up on high. Subscribe and keep following us. May God bless you so much. Yari umutsima w'ubugingo by Alex the Ghost.